Ndabaramukije nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu kuba twumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Tubaye ikaze mu idonido ry'amakuru azindutse ariko aravugwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 7 Ruhuhuma 2025. Ndabaye ikaze atugiye kugaruka ku makuru aremere cyane ariko aravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Nkuru tuyeguye ko rero mu kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya harakomeje kugaragara ugusinzikara guteye ubwoba ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ku munsi w'ejo harabonetse amakuru meza cyane, amakuru yavugaga yuko uyu mutegetsi asa n'utanguye kuva muri koma, dore ko yavanywe i Nairobi mu gihugu ca Kenya akarongekwa mu gisagara ca Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho rero yoba yaraganywe kuvurizwa kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuye. Ariko ku munsi w'ejo byarabonekaga yuko yoba yaratanguye gutora mitende, ku buryo rero yaratanguye kugenda aramenya bamwe rero mu bo bari kumwe canke se mu bari bamuri hafi. Umwe mu bari bari muri hafi rero harimwo umutambukanyi uvukana n'umutambukanyi wiwe, ariko n'umutambukanyi wiwe nyirizina yarahari. Gushika ubu ngubu ariko ntituramenya nimba hemerewe kuba hagira abandi bantu bamubona nk'uhagarariye Burundi muri icyo gisagara, nk'uko rero uko byari byifashe mu gihugu ca Kenya. Uhagarariye Burundi mu gihugu ca Kenya ntabwo yararekuriwe nawe kuba yo kwinjira mu cyumba yari ahaherereyemo. Ni mu nyuma y'uko rero amahaha yiwe yari yarangiritse ku buryo budasanzwe, ariko ni ibintu byari bitangaje ku buryo rero nyine amakuru akomeza kugenda aradushikira yoba afisanye isano n'iryo shano yahawe. Iryo shano bivuga ko ryoba riri mu bwoko bwa puderi yoba yarahuherewe mu modoka yiwe, ku buryo rero rishobora gutuma utabasha guhumeka neza ndetse amahaha agaca yangirika. Ibi nibyo byatumye rero bareka ko yakomeza guhumeka akoresheje amahaha yiwe, bagaca barafata ingingo yo kumuhereza ibyuma bimufasha guhema neza kugira amahaha yiwe abashe kuba yovugwa. Gushika uno mwanya biravugwa ko rero n'ubundi muri no joro yongeye kwibonekera, hongeye kugaragara kuremba cyane ku buryo umuryango wiwe babona yuko nyine igisigaye ari uko bashobora kuba yopfa cyangwa se nyine Imana igaca yakora ibitangaza. Bivugwa yuko n'ubundi ashobora kuzovanwa aho ngaho rero arangikwa mu bindi bitaro cyangwa bagahamagaza izindi nzobere z'abaganga. Nk'uko bigaragara, abo mu muryango wiwe umunsi umwe baragira agatima k'icyizere, uwundi munsi bakagira umutima uhagaze, bavuga yuko igihe n'icyo ari cyo cyose ashobora kuba yocikana. Nk'uko bigaragara, hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko ibyashikiye Variso Ndayishimiye mu gihe n'ubundi yatekereje n'ubundi kuba yomukura ku buyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD ari byo yanashyizemo ingufu, aho bemeza ko ibyo yakoreye Petero Nkurunziza ari byo agiye guca arakorera n'ubundi uyu mutegetsi. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa, aho bamwe batanguye kugenda bagaruka ku bikorwa byiwe ndetse n'amajambo yiwe, aho bagaragaza neza yuko nubwo uyu mutegetsi yagiye arakora byinshi ndetse biyita ko baba baragwaniye CNDD-FDD, baba baragwaniye Burundi n'ubundi ibyo bakora byose akaba atakintu na kimwe bahinduye. Hari bamwe bavuga bati koko nibyo, ntiyica ubwoko harica ubutegetsi bubi, kandi ubutegetsi bwigisha ko rero Burundi bwarwaniwe n'abasendedefitede gusa buba ari bubi koko. Nk'uko bigaragara, ni mu gihe iyindi migambwe imwe n'imwe nayo yoba yaraboye yayobotse iyishamba kugira ngo ijye kugwanira Burundi ikomeza kugenda yicazwa hasi cyangwa igaca irashyigwa inyuma. Abiboneka yuko CNDD-FDD yiri ifise ijambo rya nyuma mu Burundi, ndetse umuntu wese atari wa CNDD-FDD biragoye yuko yoronka akazi mu Burundi mu gihe nawe asanzwe nyine atari ubarizwa mu yindi migambwe, akaba ari imigambwe nayo ikorera mu kwa CNDD-FDD. nk'uko biriko biragaragara, turabisanga mu nkuru ndende nayo turaza kugarukaho, ariko turaza no kwitsa kuri kuri Bakizigenza Honorable Agathon sa, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Ndabaramukije kuri mwebwe mutwumviriza muherereye mu Burundi, ndabaramukije kuri mwebwe mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini cyane,
ndabaramukije mwebwe mwese mubana natwe 5 kuri 5 arugamije ngaha byonda kwanditse sabone kugira curaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe twibanda ku makuru agezweho nyine aravugwa muri politike umutekano ndetse n'ibindi abari mu gisagara ca Bujumbura ndabaramukije mwese abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye abari Ngozi abari Cibitoke abari Mwaro Bururi Kayanza ndetse ndabaramukije kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane abari mu karere k'ibiyaga binini bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye abari ku mugabane w'Uburaya Aziya Australia Amerika ndetse n'andi hose ndabifuriza kumererwa neza kandi ndabifuriza amahoro y'Imana cyane arugambirije ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse ubashe kuba wakurikira amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bwihuse cange mu buryo bugezweho kaze kuri mwese reka tuyatangurire mu Burundi birasa naho abaganga b'i Dubai nabo batanguye kurengerwa n'ikibazo cy'amagara ya Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko byahora bigaragara rero nyine canke nkuko byashikirijwe n'abadokiteri bagiye batandukanye nkuko bikomeza kugenda bigaragara uyu Reverend Kuriyo arakomeje kugenda asinzikarira hariya rero i Dubai nkuko bigaragara canke nkuko abakora akomeza kugenda aradusomira bivugwa yuko uno mwanya nyine n'ubundi yongeye gusubira kuremba cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara nkuko amaze igihe hagiye haravugwa uburozi bwagiye buravugwa cyane bishobora kuba rero byarateye ingwaya ya Reverend Kuriyo ndetse no mu bibanza agwariyemwe rero haragiye hafatwa ingingo zikomeye cyane kugira ntihagire abashobora kumushikira atari abaganga ndetse n'abandi bake biwe amakuru twakuye mu buserukirizi bw'u Burundi nkuko byama bigaragara i Nairobi muri Kenya acagwariye amakuru avuga ko na ambasaderi w'u Burundi canga uhagarariye u Burundi muri icyo gihugu ca Kenya atari bugere cyane aho Reverend Kuriyo yari ariko aravurirwa amakuru avuga ko n'ubundi hari umugwi w'abasenzi washizweho uwo bagumye uhishura nyine ibintu bikomakomeye cyane havugwamo ibitero bikomakomeye cyane by'amarozi ayo ni amakuru akomeza kugenda aravugwa nkuko bigaragara amakuru akomeza kugenda aradushikira bivugwa ko ku munsi w'ejo yariko yaratanguye gutora mitende ariko uno mwanya ibintu bikaba byasubiye kudogera ndetse no kuzamba ku buryo buremereye cyane amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira amatwi aremeza neza yuko uyu mutegetsi ashobora gucikana icyakora nanone abo mu muryango wiwe bakaba bakomeza kugenda baragira ikizere buke hari amakuru avuga yuko nyine baba batumiye abamwe rero mu bapasiteri baremere cyane ngaha mu Burundi n'abandi bapasiteri baremere cyane basanzwe barakorera mu gihugu ca Nigeria kuko bigaragara kugira ngo bajye kwifatikanya nabo mu bikorwa bigendanye no kuba bofatanya mu gusengera uyu mutegetsi benshi batanguye kugenda barasobanura uburozi bw'iyo puderi aho bivuga ko bigendanye no kuba rero uyu mutegetsi arafashwe ibihaha byiwe ananirwa kuba yohema neza bigaragara yuko ari rishano ririko riramukoraho amakuru dufise adafise vumbi na gatoya akaba ariko yemeza ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi ibikomeje kugaragara canke amakuru akomeze kugenda aradushikira yerekana neza yuko baramupimye barasanga amagara amaha yiwe atifashe neza yaranonekaye mu buryo bugaragara kandi iyo ngwara y'amahani yarayisanganywe ku buryo rero nyine yarasanzwe afise ikibazo ca diabete cyangwa se igisukari ariko kandi amakuru ariko aradusumira nuko ariyo mpamvu bafashe ingingo yo kumuhereza n'ubundi byuma bimufasha guhema mu rwego kugira ngo yere gukomeza gukoresha amayiwe atari yifashe neza mu rwego rwo kugira ngo nyine amayiwe abashe kwitabwaho biboneka yuko amayiwe yoba yarangiritse mu gahe gato ariko kandi witegereje uburyo bavuga iryo shano ry'uburozi bwa puderi barahuhereye mu modoka biravuga ko ari nk'ibintu by'ifu barahuhereye ku buryo umuntu wese atanguye kubihumeka bice
byangiza amagara yiwe ku buryo ataronse ubuvuzi bwihuse amagara yiwe aca aracikana nk'uko bigaragara. Ibi byose nabyo biri mu bintu byatumye n'ubundi hibazwa byinshi ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bivuga ko umutima we woba warahagaze giturumbuka. Icyakora ayayo ngo biragoye ko yohita aguhitana mu gihe n'ubundi uhise uhura n'abaganga b'inzobere, ariko kandi ku rundi ruhande ibiboneka nuko rero n'ubundi igihe kigera ugacikana kuko amahayi aranonekara ku buryo bugaragara. Kugeza uno mwanya aho umuryango wiwe barakomeje gusaba abo hirya no hino mu gihugu ndetse n'izindi nshuti z'abanywanyi babo ko babafasha gusenga basengera uyu mutegetsi, kuko aho ibintu bigeze birabarenze. Kuva ibintu byorenga abaganga bo mu Burundi bakora mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu, abaganga bakora mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri bitaro bya Nairobi ndetse n'abandi bakora ngaha i Dubai, mu gihe naho ufatwa indi ngingo yo kumurungikana mu bindi bice, birabigaragara neza yuko ubugwayi we buriko buraba akamaramaza. Turakomeza kugenda turakurikiranira hafi ibigendanye n'amagara y'umutegetsi nk'uko mwama murabidusaba. Ubutegetsi nk'uko bigaragara nga mu Burundi buriko rero birahimbazwa umunsi umwe bw'u Burundi. Nta kibi cyo kwibuka abitanze ku bw'igihugu, ni byiza kandi biratera intege ugwaruka rukama rero rwiyumvamo kurwanira igihugu cacu. Igitangaje mu byo rero CNDD-FDD yigisha muri icyo gihe nuko rero ishaka rero kwigarurira ubutwari, ikerekana yuko intwari z'u Burundi ari abarwanyi ba CNDD-FDD bonyine. Ibyo babikora biyibagije ko rero igisirikare cy'u Burundi kigizwe n'abasirikare be n'abarwanyi bavuye mu migwi igitandukanye irimo nka FIB, CNDD-FDD, FNL, CNDD, Nyangoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nka Kaze, FDD, Paripe, Agakiza ndetse n'abandi. Mbega ubutwari buhagaze mu kugwanira muri CNDD-FDD canga burahagaze mu kwemera gutanga ubuzima bw'igihugu cawe? Kuko bigaragara benshi niho barakwiye imvugo igira iti ntihica ubwoko harica ubutegetsi bubi. Ibirori bihimbaza nyine umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi byama bibera ku Mpanda, ahari icibutso canditseho rero amajambo akomeye cyane, ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Hariho rero uwo twaganiriye rimwe rero arambwira ingene General Major Jeremy Ntiranyibagira yarokotse umunsi ibara rero rigwa muri CNDD mu 1997. Yaragize ati barafashe intwazangabo za FDD zitava ibururi rero n'umundi baraziboha baziryana mu ijoro, ntizashoboraga kubona rero abazijyanye, barazitondeka n'ubundi baza barica umwe umwe, bavuga ko itegeko ryoba ryaravuye kuwatwara CNDD-FDD. Icyo gihe yatinya ko rero intwazangabo zitava ibururi zibaye nyinshi cyane zizohava rero zimugumukana zikamukura. Bageze kuri Jeremy Ntiranyibagira izuba ryaciye rirasa, bwari bukeye kubera nyine ababica batabasha rero kubona, baciye bahagarika bamuta ngaho nyine. Uko niko yaciye arakira. Jeremy Ntiranyibagira bavuga ko rero yari intwazangabo irinda cyane kandi y'incabwenge, ariko iterekwa n'ubundi akarenganyo. CNDD-FDD igeze ku butegetsi, Jeremy Ntiranyibagira yarahawe amabanga akomeye cyane mu gisirikare, mbere arahabwa amapeti yo hejuru. Muri 2015 Ntiranyibagira Jeremy yari mu ntwazangabo zice cyane zari zijejwe ku ipeti rya General Major, ariko kandi Perezida Nkurunziza yaratinya cyane iyo ntwazangabo idatamikwa ijambo, ariyo mpamvu rero yashima kuyishira kure y'ubutegetsi akayirungika mu bikorwa rero mpuzamakungu. nk'uko bigaragara, nk'uko mu mwaka w'1993 Jeremy Ntiranyibagira atihanganiye igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye niho nyangwa ry'ibwirizwa shingiro, niko rero muri 2015 atihanganiye nyangwa ry'ibwirizwa shingiro ryakozwe na Petero Nkurunziza mu kwihangira nyine iciringo ca gatatu atarekuriwe nyine. General Major Ntiranyibagira Jeremy yahebye akazi keza yarafise mu muryango w'ubumwe bwa Afrika, yarataye ibyubahiro bya General Major arasubira
ku rugamba nk'uko rero akiri muto yari yarataye amashuri ya kaminuza aja ku rugamba muri 2017. General Major Jeremy Ntiranyibagira ni Lieutenant Colonel Edward Nshimirimana baratanguje umuhari FPAB wari ugamije kugwanya agahotoro k'intwaro ya Nkurunziza. Nta mahirwe rero bagize muri Gitugutu 2017, baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi ribakuye muri Tanzania, baraborezwa igufwa, baricwa nabi n'iperereza Muyinga, baricwa nk'uko bigaragara. Mbega Jeremy Ntiranyibagira ni intwari canga se si intwari? Nimba ari intwari rero yayibaye arwanira muri CNDD-FDD gusa cange yayibaye igihe cose yemeye rero guheba ubuzima akaja ku rugamba, akumva ko rero ari urwo rero ruhabuza igihugu. CNDD-FDD boba barushije ubutwari Gahutu, Remy ndetse n'aba FNL nk'uko bigaragara. Aka ni akabazo umuntu wese yoca ariko yibaza. Kuva kera mu Burundi hamye habaho rero imigwi y'abanka akarenganyo. Iyo ntwaro ihari ifashe intumbero yo gucinyeza umugwi rero kanaka w'abarundi. Hari ababikoze rero mu nzira y'amahoro nk'uko bigaragara, n'abandi bahisemwe rero inzira y'umuheto. Umuntu afatiye ku gihe rero ca vuba ahangaha mu myaka ya za 80 niho Remy Gahutu rero amaze gushinga umuhari Paripehutu rero yashiraho ishami rya gisirikare FNL. Inyuma hakurikiyeho rero Joseph Kalumba yashinze rero umuhari wa gisirikare witwa Florina. Paripehutu rero niyo yamenyekanye cane kugeza naho rero umukuru w'igihugu wayo agandaguwe yoba yarahawe rero isumu muri 1990. Urupfu rwa Remy Gahutu ntirwahagaritse rero urugamba rwa FNL, ahubwo rwaratumye hanabaho rero ibitero biremere cane nk'ico muri 1991 benshi bibuka, abahavuye bafata ibirwanisho bose mu nyuma rero barafise ico rero bakuye muri Gahutu Remy. Benshi mu batanguje urugamba rwa FDD baraciye muri FNL. Aba FDP rero nibo barakurikiye inyuma y'iganagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, barahava bahinduka ishami rya gisirikare rya CNDD. Nk'uko bigaragara yarashinzwe na Leonard Nyangoma mu 1994, baca bitwa aba FDD. Uko imyaka y'urugamba yaba rero myinshi niko CNDD ibyara CNDD yagiye icamwe rero nyine imigwi yankana, maze ibyara CNDD na ya Nyangoma, Kaze FDD ndetse na Jean Bosco Ndayikengurukiye, ndetse na CNDD-FDD ya Perezida ya Pierre Nkurunziza ndetse na Hussein Rajab. Abo bose umwe wese yaragumanye ishami ryiwe ry'abarwanyi nk'uko byagiye bigaragara. Muri Paripehutu rero naho nyine baragize amashami menshi, kandi nayo rero yavuga ko rero afise igisirikare. Iyo migwi yose yaratanze abagwanyi bahavuye binjira mu gisirikare n'igipolisi by'u Burundi. None aba CNDD-FDD yo baba barusha ubutwari Gahutu Remy n'abakurikiye Leonard Nyangoma yabatanguje, ndetse n'abakurikiye Joseph Kalumba wa Florina, ndetse n'abakurikiye Agathon Rwasa, nabo barasangiye urugamba. Umutima wo gukunda igihugu cabo rero n'ubwitange bwabo byo bitagira agaciro. Aba CNDD-FDD baba barushije ubutwari abasirikari ba kera b'u Burundi. Iyo umuntu avuze abarwaniye igihugu ntashobora kwibagira abari abasirikare b'igihugu, nabo nyene baritanze bidasanzwe, barapfuyemwo abatari bakeya. Abo bose barapfuye bazira urukundo bari bafisiye igihugu cabo, naho rero batabona kumwa ba CNDD-FDD uko igihugu cotunganywa. Igisirikare c'u Burundi nyine igisirikare c'u Burundi Forces Armées du Burundi nico conyine rero mu karere turimwe rero kitasheshejwe ngo rero comoke mu Buganda. Igisirikare ca Idi Amin Dada cyaraneshejwe nyine n'abaroberi mu 1979. Ica Tito Okello cyaraneshejwe n'abaroberi nk'uko bigaragara. Bayoweri Kaguta Museveni mu 1979
1985. Mu Rwanda igisirikare c'abaroberi ba FPR kiromoka mu 1994. Muri Zaire igisirikare ca Mobutu cyaraneshejwe n'abaroberi ba Laurent Désiré Kabila mu 1997. Muri Congo Brazzaville igisirikare cya Pascal Lissouba cyaraneshejwe n'abaroberi ba Denis Sassou Nguesso mu 1998. No muri Centrafrica byarabaye, bityo mu Burundi niho rero honyine nyine atabintu nk'ibyo byabaye kubw'ubutwari bw'aba ex-FAB, maze intambara zirangizwa n'ibiganiro. Reverend Kuriyo rero ahora yemanga ko abasendedefitede batigeze bagaba n'umutumba umwe rero gusa w'u Burundi. Ninde rero yohakana ko aba FAB bari bafise ubutwari nk'uko biriko bigaragara kugeza uno mwanya? Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi haramaze kuvuka imihari myinshi cyane, intambara zimaze rero guhitana abana b'u Burundi batari bakeya. Uko intwaro za kera zigenza mu gihe imihari yaba itarakomera, n'ubundi niko n'intwaro ya CNDD-FDD yigenza uyu munsi. Intwaro zose zamye zerekana ko rero abateye ari inkozi z'ikibi, imigwi y'iterabwoba, imigwi y'abasuma ataco izoshikako. Mu nyuma igihugu kigateba kikaba rero nabi, abategetsi bakiyumvira umuti ari uko rero ibara rimaze kugwa nk'uko bigaragara. Nta ntwaro n'imwe rero izoshimirwa kubera yashoboye kwica abarundi bose. Byashitse bakabyura umutwe rero biyamiriza agahotoro nyine n'agacinyizo. Intwaro nziza rero nyine ni iziyoshira hamwe rero abarundi bose, ikabaha rero imwidegembyo, bose ikabinjiza mu iterambere atagucagura. Intwaro yose yigamba kwica abarundi ibanje kubita abansi iba ari intwaro mbi cyane, haba muri kahise haba n'ubu nk'uko bigaragara. Kugeza uno mwanya hari amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga ko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi babi kugeza uno mwanya bakomeza kugenda bagaragaza, ndetse baranerekana neza yuko nyine ari umwe mu bategetsi batagize ikintu banarimwe na kimwe bazoca aba bariko barakora mu Burundi. Gushika uno mwanya Burundi burugarijwe n'ibibazo biremereye cyane, abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero batewe impungenge n'ibibazo bishobora kuza kwadukira Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Gushika uno mwanya Burundi Evariste Ndayishimiye ari hanze y'igihugu, ndetse bamwe bariko baribaza ingene yokabaye asohoka igihugu mu gihe hari ibibazo bimwe na bimwe aherutse kugaragaza asa n'uriko aratabaza. Turege ko mu kiganiro cyacu gikurikira, ariko murazi ingene aherutse gutabaza avuga yuko ibintu biriko birakomera ndetse bikomeje gufata indi ntera, aho yama avuga yuko afise amakuru yuko ibihugu by'abanyi byaba biriko birashaka kumutera, ariko inama iraza kuno munsi ntaraza kuyitaba. Ndabashimiye, turege ko mu kiganiro cyacu.